Turongeye kubaha ikaze abakunzi b'ibiganiro byacu. Amahoro y'Imana abe mu banyu no mu byanyu. Uno munsi turabandanya kandi amategeko agenga abavyeyi b'imiyabaga. Burya abavyeyi bose bivaye n'imyaka abana bagezeho bafite amategeko abagenga. Nico gituma n'abavyeyi barera imiyabaga bafite amategeko abagenga. Mwijambo ry'Imana mu Banyefeso 6:4 haravuga ngo namwe base ntimukaratse abana banyu ariko mubahane mubahanura nkuko umwami wacu Yesu agomba. Nuvuga ngo abavyeyi barabwiwe ngo nabo ntibakaratse iki ntibakaratse abana babo. Nuvuga ngo abavyeyi nabo bafite amategeko abagenga ko hari igihe umuvyeyi ashobora kutubariza amategeko amugenga mu burezi afise ugasanga aravyishe. Uko rero umwana akiri munda, uko rero umwana ari muri berceau, uko rero umwana ageze kuja ku ishure byose bigenda bitandukanye. Uno musi rero twashatse ko tuganira ku bijanye nuko mworera umwana w'umuyabaga umwana w'umuadolescent. Abavyeyi nabo bafite amategeko abagenga kandi abavyeyi nabo iyo bagerageje kuyavyola cyangwa se batayubahirije amategeko agenga abo bana bashobora gushika ku burezi bubi kandi atari byo bifuza ariko ari kubera kutamenya. Naco gituma ijambo ry'Imana tubwira rero yuko mu koko kw'Imana harimo ubwenge no kumenya mu migani igice cya 2. Rero tugomba turabe amategeko agenga abavyeyi bafise imiyabaga. Bamwe twababwiye ubuheze yuko ari abana bafatwa nk'abagwayi mu burezi. Iyo umwana ageze muri iyo myaka 11 kuduga ku mukobwa 13 ku muhungu abageze mu myaka y'ubugwayi abakeneye gufata nk'umugwayi ari mu nzu. Kubw'ivyo rero n'abavyeyi bafite amategeko abagenga kuri abo bana bamaze kugera muri ico kigero. Itegeko rya mbere rigenga abavyeyi nico bita comprehension, nukubanza kubatahura ukamenya abo bana igihe bagezemo, ukabona imyaka bagezemo, ukabatahura n'ingwara bafise n'ikigero bagezemo. Rero iyo utabitahuye ubafata nk'abagumutse, ubafata nk'abana batagira indero, ufata nk'umwana umengo yataye akaranga ariko atariko biri ahubwo nukubera kutabatahura. Abavyeyi rero bagomba kugira ubumenyi akamenya abana babo uko bagenda bakoroka imyaka bagezemo, akamenya n'uburezi n'amategeko abagenga mu bivaye n'imyaka bafise. Rero abo bafite amategeko yabo bwa mbere no kubatahura ukamenya ati uyu n'umugwayi. Ndabaha akarorero uhuye n'umusazi akagutera ibuye nawe ntiwotera ibuye ngo umutere ahubwo uragerageza kumukwepa kuzi ngo siwe ahubwo n'ingorane afite mu mutwe. Nabo abana bageze muri iyo myaka bafatwa abongereza babivuze neza bavuze ngo ni foolish age. Nukuvuga ngo ni imyaka y'ubusazi, ni umwana bameze nk'umusazi. Rero kubera bari umusazi nawe ugomba kumwirinda habuka bingene mu bembereza kugira ngo mufate neza ubwo busazi bwiwe ntihumugirire nabi cyangwa agirire nabi abandi bo hanze. Icambere rero nuko batahura ukamenya imyaka barimo, ukamenya ingorane bafise, ukamenya ivyo bofungura, ukamenya ivyo mwoganye, ukamenya ingene bofata. Ngiryo tego rya mbere rigomba kuranga abavyeyi. Ikindi cya kabiri iteko rigenga abavyeyi kirazira ko umuadolescent akubitwa. Mu gitabo bita Guide pratique d'éducation familiale baravuze ngo ni ikosa rikomeye gukubita umuadolescent. Ahubwo umwana ageze muri iyo myaka ntakubitwa, ahubwo akubitwa mu buryo bw'amajambo. Uramwicarika ukamuganiriza, ukamwereka inyungu, ukamwereka uruhombo bw'ivyo akaritwaramo. Ntumukankamira kuko nababwiye ko abikanze ko babaye abagabo, abakobwa nabo bikanze ko babaye abagore. Umuntu rero w'umugore cyangwa w'umugabo ari mu nzu niwo mubwira umugabo mugenzi wawe ntumukankamira ntutori ikofi ngo mukubite, ahubwo uramubwira ati mushinga ntahe ngo twicare ngaha tuganira hari byo mbona bitagira gute bitagenda neza. Nabo rero kuri abikanze ko ari abashinga ntahe abandi bakinga ko ari abagore abari umugore mugenzi wawe mama babimenye. Rero ugomba kumushyira ku mpande ukabanza ukagira gute ukamuganiriza niwe agatanga ibyumviro byo agatanga impamvu ukamwereka rero ingene yihenze mugo mu rukundo mu bugwa neza wamuta. Iyo umukoreye ibintu nk'ivyo bimutera iki bimutera gukunda. Ikindi cya gatatu iteko riganga abavyeyi nuko bakeneye attention, bakeneye umwitwarariko udasanzwe kandi bakeneye kumvirizwa. Abavyeyi benshi bageze muri iyo myaka arakubwira ngo nkuraho we ntukigira indero usigaye uryamira uzo kujya utakoze ubunebwe gusa inzu ntinakine mwakoze nta cyukene naje kumbwira no. Bakeneye attention, bakeneye kwitabwaho muri iyo nzu kujya ko iyo umwana y'umuvyeyi afite abana 10 hakavamo umwana umwe akagwara umuryango wose w'ugo rugo attention yose bayishira hehe kuri uwo mwana agwaye. Niyo bakurikirana, niyo bahendoringa, akeneye uji, akeneye iki baramwitaho cyane. N'umwana ageze muri adolescence mu rugo rwanyu muje mumwitaho gusumba abandi bana bose, muje mumukunda, muje mumwiyegereza, muje mumutahura. Ivyo bituma bimuruhura agatraversa cyakiraro nababwiye ntava korokera mu mazi akagenda ubutazogaruka, ahubwo uyu mubembereje neza arajabuka akazogirira akamarisi n'umuryango n'Imana n'igihugu cyose. Ikindi baba bakeneye cyane bakeneye ibiganiro
kubera yuko narababwiye ngo baba bameze nka telefone ifite ama option menshi mu mutwe yo hawugusa ama option menshi abayumva yo dandaza abayumva yo umushoferi abayumva yo umudirecteur abayumva wo umupilote ibintu byose abayumva ngo yogira gute arabishoboye bisaba rero ikiganiro aho niho humubariza ati mbega wewe wumva muri kazo kawe ushaka kuzobiki wumva no gufasha iki muri make kugira ngo n'amashuri azokwiga yige umworiyanta mu kintu afitiye impano nawe icyo ubona akunda noneho mukaganira ukamufata nk'umushinga ntacyo w'umukenyezi kugira ngo nawe twumva amayide yiwe kumva ivyumviro vyiwe imigambi yiwe ama inclination yiwe mbega ahahamira ibiki byose ukagira gute ukaganira nawe ivyo bimugirira neza cyane kindi kirenga abavyeyi iteko rya gatanu nuko bashaka ibiganiro abonye bakeneye ibiganiro vyinshi kandi bashaka urukundo bakeneye urukundo apana urukundo rwo kwigirisha urukundo ukunda umugwayi naho yo kuvomisa ko ukomeza kumukunda umugwayi naho yo kuyonona ukomeza kumukunda ubwo nugo rukundo abadorisa bakeneye umuntu amukunda uko ari kose malgré amadefo babafise kuko nababwiye ko imico yabikihindagurika benshi ugasanga basigaye bafite imico mibi ariko utegeza kugira gute kumwereka urukundo uko ari kose ukaza yatevye ukamwandikira ukamubwira ko wacerewe gushika yashika ukamuto kujya utamututse ngo ntavyo warondeye uri burayerera urarara inzara abavyeyi benshi ro muri cyo gihe baca bakara bakavuga ngo niko kurera oya icyo gihe ahubwo ni igihe cyo kumanuka abavyeyi uramanuka ukabona ko umengo utagira ubwenge ukabona ko umengo umwana ugomba kumwumviriza ariko ugomba kumukatisha kujya ko inkoko igomba kuyifata urayiterera udutete yakwegera ukacugira gute ukacucakira uko niko n'umwadoresa afatwa ahubwo mwereka urukundo rwinshi kwa rugwiza yaza kubera uzi ko twavuze twarabigishe ko bakunda gufungura kwa mwifungwa nyinshi tegurira hajya amaheza haro nk'akayaga keza ariko amwiyegereza mu rukundo ukamubwira ati ujya watevye twagukumbuye nasi kuryama ntarakubona kubera iki watevye umwana wanje si vyiza ivyo yose urukundo umugirira ejo bituma aza kare kugira ngo nyina ntasubiye kurara yishi yagize gute amurindiriye ikindi nuko dusabwa kubasaba imbabazi abavyeyi benshi bafite iyo ngorane abavyeyi benshi ntibaje ko bosaba imbabazi umwana hari gihe umwana usanga wamuboneye hari gihe umwana usanga wamurenganije mu byukuri kandi nawe conscience yawe kagutwava kumva ko wamugiriye nabi ariko abavyeyi kubera kwihagararako akavuga ati sinosaba imbabazi iki umwana budasaba imbabazi umwana rero umugiriye nabi ko hari gihe ko abafite ubwenge hari gihe banati mu byukuri mama yamboneye nawe ugomba guca bugufi kibona ko ahubutse kibona ko ashavuye kibona ko wamurenganije kibona ko wamwiciye gahunda n'ibindi byinshi musaba imbabazi mu byukuri no musi nakwiciye gahunda cyangwa mu byukuri narakwemerera amahera sina yaguhaye umbabarire nakwiciye gahunda ari wari witeze umbabarire ivyo biba vyiza bituma umwana nawe n'igihe azokura azomya ko habaye igihe umuntu akosha agasaba imbabazi kandi abayumva ko ari ikintu abumva ko umuhaye agaciro igihe cyose umusaba imbabazi kuco bamukoreye kitagenda neza ikindi n'abantu bama bibukiriza amakosa hari abavyeyi benshi iyo umwana yakoze amakosa abantu ba mbere baho umuntu yibukiriza amakosa nireza adolescent kiratira ko wama yibukiriza amakosa umwana yagize gute umwana yakoze ukamumubwira ngo niba warabikoze ngo je wundi wakoze iki ngo kwa kabiri wakoze iki kwa gatatu wakoze iki ivyo iyo wama uvyibukiriza bitera umwana urwanko bitera umwana kubona umengo na gatotezo kavuga ati kubera iki mama atigira yibagira mama nta rukundo afise kandi bitabitugura ko abavyeyi bagomba kumera nk'Imana Imana rero isabye imbabazi ntabwo ikomeza kwibuka ivyo wakoze kera naco gituma n'abavyeyi bagomba kwirinda kwa mabibukiriza amakosa y'abana babo ikindi nuko bagomba gushimirwa igihe ari kiza bakoze hari abavyeyi benshi batigira bashima bintashima naho igihe umwana we yakoze ibyiza gute atigira shima tuno munsi we wakoze neza kwishura wakoze neza wavomye watetse mu cyumba cyawe harashashe uno munsi wakoze deade bishimira umwana mubwira ibyiza yagize gute ibyiza yakoze navyo bigira gute navyo biramuruhura ikindi ni kubizigira abavyeyi benshi kubera abana bameze nk'abatizigiwe kubera ukuyerera n'izindi ngeso mbi bakora abavyeyi benshi bareko batizigiwe akavuga ngo nta mahera no muha ngo naka banamusigira ufunguzo nta ufunguzo no musigira kutabizigira bibatera kuba babigusumba bacavuga ati kumbe mama ntanyizigira kumbe papa ntanyizigira iyo utamwizigira rero umwana umugiriye nabi umutera umutima mubi umutera kutazomwizigirwa yatakintu mubikiza nabizotuma atakwizigira ikindi nabavyeyi bihebura ikintu kigomba kuranga umuvyeyi muri ico gihe ugiye urihebura nanakimwe gukora n'uburezi ntaco wokora bisaba yuko abana bageze muri iyo myaka ntukihebure ngo nta kizovamo ngo nta kizocamo oya baragora ariko halaronge yubafashije kujabuka ukamusindagiza ico kirarara kijabuka neza abavyeyi ntihagere igihe bihebura ngo je yamaze kubikinani ngo yaramaze kubanga ukiyererezi ikimwatabi ngikini imipira gusa ngikini amasinema gusa oya ahubwo ndakumwihebuza ntukihebure mwereke ko uri kumwe nawe ku munsi mire kumwitayeho ntugacike intege ni gihe kitaba kicoroshe kuko ni kuva kuri iyo myaka 10 n'umwe kubakobwa gushaka ku myaka 20 no kubahungu nuhosha kandi iyo uzi iyo myaka ntikurusha ko mu bwenge ubuzingo nzoshikana ku myaka 20 nk'imusindagiza
kubera afite ibintu byihindagurika byinshi ariko ivyo bizomufasha mu myaka izokurikira kubw'ivyo rero ntukihebure menya neza ko bishoboka uwo mwana ubone ngo warihebuye ubone ngo ntaca azovamo azokivamo kandi ciza mukunde mwitwararike musengere uko Imana ishobora byose Imana idufashe gukunda abo bana idufashe kubahiriza amategeko y'abavyeyi mu gihe tufise abana bageze kuri iyo myaka mu izina rya Yesu.